DFTV Tunda Juhudi Gizuku muri twamugira avuga ati ni James na nukuri n'ubugingo ntaho uzoja kwa data tamujanye uno munsi ukaba ruvuga uti reka nanje nce mu makanda ya Yesu ntango utumwe ndabishije mu ndirimbo Yesu nubwo atamahera akorera hari umunsi yagomba yinjire mu gisagara bamusavye ikode kandi yabanje kurindira gato yibaje kuyaronka gisagara c'Igitega cyane kugira wabe yaragiye mu munsi mukuru wa Pasika gihe nawe yapfa yavuze gute mu gitambara cyari kigize ibyo byose none Yesu ntiyavuye kumusara bigize none era yes mbese tugarutse kuri Quelos tugarutse kuri wewe hoba turiko turavuga ivyo bintu nyene by'abantu bakurondera hoba hari umuntu amaze kuza gukurondera akubwira ati genda keneye dukorane projet uko bimeze gute kuri wewe umaze kuza ya propose ibintu nibaze ko ntari prêt yambwiye yuko ntegeza guhindura ndeke kuririmba gospel and I was not ready ngaha mu Burundi ubivuze arakongereza ukoresheje imengano muri kayi what about now are you ready ariko ubu arashaka kuba ready because it's akantu yamvuze cyo giye what about now are you ready even now I'm not ready mbe uwozu no munsi kukurondera nibiki byo babisabwa kugira babaze kukurondera mukorana d'abord nkuko bifese karabivuga ifako namarika ivyiyumviro byanje nahantu shaka gushika nta umuntu akaza kunsupportinga ku vyiyumviro byanje numba umuntu ari ready kunsupportinga ahantu shaka gushika arahawe ikaze ngerageje gukombina ivyiyumviro bya nose babiri aratanciye numvamo bavuga bati umuntu wo mu Burundi ico bintu abantu bariko bita management no munsi aza kukubwira ati wewe ukora ibi akwempoza ariko bose bavuga bati umuntu azoza ashaka kogera ku vyiyumviro vyanje kuri projet zanje tuzigeze kure abo barahabikaze haba kwa Bifes cyangwa haba kwa Quelos bose ati barahabikaze mugabo ntibaze ari babandi bo kukudirimiza mu kirundi shizo bavuga ngo ntibaza ari babandi bo kunya imitsi kabisa bobera ati binjira muri studio imisi 10 mu ndwi ntazi indirimbo kushobora kuyandika indwi zibiri urumva ko kana kumbe songo yandika 2 semaines mugabo akubwira ati ndirimbo 10 mu ndwi harimo akaboro kwe ushobora yes tukora kuri Bifes on the floor hari indirimbo nyinshi zigenda zirasohoka mu gihugu cy'u Burundi mu mudio wa rap mbese nawe ugenda urazumviriza mbese ukagendura nadishima hari nk'indirimbo ushobora kumviriza ukavuga ati no muririmbyi yagerageje guhamagaza umuririmbyi kanaka mugabo iyo baza guhamagaza jewe iyi ndirimbo yari kuryoha gusumba cyangwa ujya muririmbyi bahamagaje ntiyayihaye point nkuko je nari kuyiha iyo ndirimbo bimaze kubaho no muri Bibiliya biranditse ko kwifuza ari icaha urumva rero je sino kwifuza ibintu ntabaye mutampamagaye ntibampamagaye byabanye kwifuza urashobora kuvuga ati iyi ndirimbo bayihaye El Haddad hajya ahantu kujya kuntu yaririmbye baza kwashira jewe nuko si kwifuza none uko no kwifuza je nanje simbayeho kugira ngo nifuze warenze untumbera tuzokora ivyo dushoboye ivyo abandi nabo nibanye nevyo je ntibindaba ndindana na projet zanje n'uwandonde ngo tuzikorane kuko ngiye kwifuza ngo niyumvire ngo iyo nari kuririmba ngaha kandi bitazoba iyo ni ntuze ni cyimviro c'abantu nyene oya mugo nawe ivyimviro biraza mu ntumbero yo kwiyumvira ukumviriza oya ino kurivira abantu rimwe bimba kw'ivyo bintu nibirigera bigushikira iyo nererega cyo ni kibazo nivyo bibazo naririmba bisigura yuko wewe urakora ivyi wawe apana kwiyumvira ibi kuko mu gihe utagiyemo ntivyabaye nyene urumva sigwawe nyene nta nico uzohindura kuri Quelos tugaruke kuri wewe ryari tukwitege ryari umaze igihe kirekire utari kurasora indirimbo zawe ntituriko turazibona kandi turabona ama support y'abaririmbyi benshi bagenda baragusupportinga tukwitege ryari beje naramaze gutangura navuga gutangura muri game cyangwa gutangura muri no mugabo kuririmba sindiko ndasubira inyuma ndakunda kugira abantu ivyo nakoze nivyo bitoye papo ivyo nshaka gukora amen donc rero bitege byinshi gusumba no hari indirimbo mperuka gukora nubwo waruvuze yuko maze imisi nakora ariko hari indirimbo mperuka gukora bitwaya hama ibiri imbere y'ivyo byiza cyane gusumba kuko umva waduhaye bibi umuntu wese arafise intambwe agenda aratera urumva ugenda uratera intambwe ikizoza kimeze neza cyane afise Kenza uyu mwaka ukurikira agacagira 14 nanje nguma nduga nibaze yuko hari ibintu byinshi kandi byiza cyane gusumba ivyo mumaze kubona ivyumviro byiza ngo bifese akara bivuga nko mase mariko murabivuga turi abantu societe yiraba mu bitubwe tubereka ukungene bakwiye kubaho n'ukungene bakwiye kwitwara abakaperi batatu bifuza gukorana nabo muri no industry ndundi ni bande bari mu Burundi
uyu mutama turi kumwe Bface on the floor ushobora kubivuze kubera mwicaranye mani bisanzwe biri mu mutima nawe yasanzwe abizi desha nanje sanze ndi umufana wiwe ingena ririmba arakijijwe ntabeshya nibaze ko no je n'ubwa mbere na ile Hadadi n'umurimbyi mwiza cyane umva je cyo bibona wavuze ngo avuga abantu bicaranye ariko je yansimvye avuga Bface ari ku ruhande we hari gihe ari kuvuga ku nimero ya kabiri yahereye kuri Bface rega ntace akwishije bandanye nanje nari sanze ndi umufana wiwe nari maze kubimubwira ariko ntitwari bwigere tubonana na rimwe ubwa mu ndirimbo ziwe ndaza urabona ama commentaire yanje ndubwa mbere tubonanye ariko ndakunda ingena rapa sana abandi babiri bakurikirana inyuma ya Bface bo bari bande abandi babiri nshinge kubahora kubera ntaco byomfasha kubera deja nk'ubunye kubera turi kumwe ndayivuze semye Bface ashobora kuba yisabiye akantu iri Hadadi uvyumva gute hagati y'ababana musanze utirero harimo akaboro rero barimo akantu aho harimo akantu kandi sinatsi bibi ni byiza cyane naho no byisabira mbona bikenewe nta kibazo uyu ni nkuru ni rusaku ndimo no rusaku naho kumbure kwa pression umuntu kandi yavuze ati Bface no yavuze ati Bibiliya iranditse ko kwifuza ari bibi ni bibi ariko kumburu aravuga uti ko ndabivugiye aha biroroha kugira Bface no ngani none kajya kantu navugiye muri studio biragenda gute urumva rero no munsi shobora kuvuga umuntu adahari ugasanga kumbure bibonetse nk'urusaku canke ntari buca muronka ariko no munsi urabona biroroshe kugira cyashobora kubamenyetsa aho na Bface ariko aho nyonje ndakubaza akabazo ko Bface indirimbo amaze kubona yaririmbye asa nuwa hitamo ni asa no wegera cyane abantu muri gospel naho nyene babwira ati bana utumwa mutanga none ko mugenda bimeze gute ibintu bavuga muvuga mugenda n'amadrede injegeri mwizosi amabutura mu rushengero ibishanete binini mwizosi ni nawe yarasi ubutumwa abo bantu burenga ariko arababwira ati tanga ubutumwa bwumvikana kujya kwa ba Fortran abandi voilà igana nawe narayizi none no munsi rero we kuri kuvuga ngo mwokorana na Bface akaba ari umuntu yakubwiye ati ivyo bintu vya gospel wacubanze kubivamo erega kwisanzwe gospel ntaguciriye mu gospel n'ubutumwa bwiza rero ubutumwa bwiza ni naho uririmba uremesha abanyagihugu canke ubigisha ikintu kanaka niyo ni gospel ariko umenye burya Bface biragoye kwitega ubutumwa bwiza kwa Bface tumenyere ya dissing man kuruza je ndagwa example ndazifise nyinshi rega nahitamwe n'ubutumwa kubera ko ndiko ndagarura intama zazimiye nabone biri birozaheri baraki ndiko ndagarura intama zazimiye ndiko nshaka yuko basubira ku murongo none je nabonye ikosa kuri wewe noreka kukikubwira kandi nzi neza yuko hari gihe Imana kugira ngo ikize umuntu kanaka simaganya kugira umuntu ntashikiyeze simpaka ngo ice ku pasteur canke ngo ice muri bajya abantu bakijije nkuko tuvyumva ni no muduga wo guhiciyigwa ikintu cyo cyose irashaka guca no ku mupagani umwe wewe upinga kugira ngo wewe agushikirize ubutumwa sivyo inspiration rero nsiri mwisengero uko bigenda kose aho nayironge nambere muri toilette nimba ari ariko ico nzi cyo message inspiration ziraje message man ni gake bo kumva wewe mu Burundi muri culture yacu wewe uri ku butumwa wambaye deshire ikase gushika no kugapipi vrai uravyumva ni gake bo kumva ufise tentire mu mutwe nkazijya z'abajwere bo muri Senegal urumva ariko hano uzoshaka urabe batuma bemera umu escrow yambaye costume hako bemera umuntu wa Madrid costume mu Burundi ntibayimesa nagora ivyo najanze ariko ico cyoco hano mu Burundi turakwiye kuraba abo babikora SK baribuka aho bari milieu turimo ni mu Burundi ntabwo turi USA umuntu arambara ihereni n'inkofero muri Eglise Alaise ariko hano vyinjiranye bavuga ati umuhungu naco yubaha ndabeshe rero je uri kurambwira ngo irabukizwe blaze rabo ugira ibi nibi ariko ugasanga wewe ntavyo ukora urumva ntaco kurambira ko barapa muri sene yo mu rusengero yes barabikora yes Bface nk'iyo ugaragaje kumviriza amajambo umusore agerageje avuga kuri wewe biguha inspiration yahe amajambo yuko twokorana cyane bima inspiration yuko kandi anakwemera cyane naje nsanze namwemera nabivuze kandi je namwemera ataranambona ntaramubona plutôt rero bisigura yuko nanje support yiwanje urumva bikenewe ku muntu numva ko afite talent kubera baca umugare mu kirundi ngo wanka kurongora inkende bwacu kayisangana mezi voilà urumva uyu arafite talent je ndashaka no kuba ntokora ico nshoboye kugira ngo agera hageze banze ugasanga ico kintu ntagikoze ejo aranciye ko doublema gusigara wicutsa sigara nicuza kandi nzi ko yanciye ko bisigura ko ico nshoboye ndagikora umuco wo mu kigo niho mwereka musakamira nkoko
umuti wo mu kigo nibo unywera mukasamira nkoko none kandi amata bayasaba iyo bayasesa ntibayasaba iyo bayakoma urabumva rero yamaze kumva icyo yashatse kuvuga yaramaze kumva iyi meza ko yayivukiye ko nivyo uza kumubwira hanze araza kuvyumvira bakunzi ba DFTV nkuko koma tubigenza ntibova ngaha batagize turabira ka beat mukanya bice bigenda neza numve bifes naho umuntu umwe canke ibiri na Quelos bafasha rero wewe yo haba bijya ari muri Amerika kwiyambarira amadeshire ibiki oya bijya naco bitwaye bivanye ni Quelos Upendo ariko navyo yambara Quelos akuvyumva yarabarenganije amwe yakubise mu mutwe yavuze ikiriho nibaza yuko ibintu yavuze abantu bafite ico bivuga ko cyane nibajya bibiye ariko je nandikira ariko jewe ujya rero avuga ngo ungire gito canje cundi cumvireho bajya navuze nabona sho gushikira kubera abakunzi nibaherera mu mubingo nawe we musangi ariko ntaguciremo bifesi bisigura ko niwe ejo undi yavuze bambara amabutura n'amahereni injegeri amatwi batoboye umva ntabyo wogise nta n'umugambi akabonye je nabifise kandi ofeti yabarenganije yavuze ukuri kubera je nta muvugizi wabo ariko mugabo nawe waragerageje kumva indirimbo uragereza kumva amajambo yavudzemo ikintu nshigikiye coco nuko umartiste afise droit yo kuvuga ibintu byose kwa byiyumvira uyu ikintu yakoze music yakoze nta nubwo yari judgment jewe nta nubwo nariko ndajije yavuze ibintu kwa byiyumvira kandi yari comment tu ukuntu ndamuzi ntazigagira tu ntazigagira amen esa muhezagire oya je ndabizwa ntazigagira yes amugirire neza cyane byo kuvuga ngo sinzi mu mutima wiyo byo kuvuga ngo yabigize kugira ngo agerageze kubashira hasi cyane oya vraiment nabagenzi banje ariko cyane gose maybe yashatse gukora umuziki no gusohora kandi umuntu wese avuga ibintu biri muri we yavuze ibintu rero biri muri we rero jewe ku ibintu yavuze biri muri we kubera je ati adresheje kuri jewe sinzi ikintu kinini hano bivuga ko novuga ko yarafise uburenganzira bwo kuvuga ukavyiyumva bajya nawe yabibwiye nibo boza ngaha dabo bakavuga ati ibyo tuvugiye waratubeshe cyangwa tubikora kubera iki kuko je sinshaka kuvuga ngo babikora kubera iki ntituravugana ngo bambwire impamvu babikora kuko jewe puno muma nkuko mariko murabivuga muri byo nta nabimwe sinzi ko hari ibyo ndakora nivyo maze gukora nanje maze kubikora no bidefend ibyo maze gukora inspiration yawe ikura muri bibiri ivyo nandika mu muziki benda bikura muri bibiri of course challenge yawe na Fabi Love uri mu bantu wishyuye challenge ya Fabi Love asanzwe akora music profane birafitanye isano na bibiri ko beat isanzwe ari yo muri rivyi sinigeze ngira challenge na Fabi Love wakunze beat nkuko nawe yikunze na beat natanguye kuyandika ngira ni imbere yi yaragutanze abagabo babiri barakwiri ijya ndirimbo ko je sanzwe fise GN nko mu producteur akunda kunkorera rero jewe narinzi yuko Jedeo ijya ndirimbo narinzi Jedeo yaranyandikiye arambwira ati genda wandike no beat tugomba tuyitabure nkuko bakoresha terme muri rap ngo tuyitabure azoba ari wewe jewe na Fabi Love jewe après numvise indirimbo après mugabo beat nari natanguye kuyandikira c'est-à-dire ko Fabi Love yakuzungurutse oya je ntabyo nzi kungene byagenze kungene bitagenze ariko urumva cyangwa ashobora kuba yarinjiye muri studio agasanga uravuye iyo beat bayivuze akayikenera ariko yari yavuganye na GN as producer GN arabwira ni wandike no kuvuga ko na Fabi Love basico bari bavuganye none sinzi ibyo bari bavuganye kandi sinagerageje kubabaza ngo menye ukuntu bya byaragenze ariko je maze kumva indirimbo ariko wanditse ko ari collabo nanzi ko ari collabo sinari bwana yiheze maze kumva yasohotse naciye mbandanya gushika mejeje indirimbo yanje urumva ijya wakoze ntiwarabiye kuri Fabi Love indirimbo nayisohoye ntarumviriza neza ijya Fabi Love sinari bwarumvirize neza sanga maze kuyumviriza nsanga nkuko nariko ndavuga ibyo ujya sanga ibyo yarinze ntibinda kusi Gesera dada abantu badukorera umutima na abantu badukorera umutima bikore mugabo giye tugende tubi nawe bitaturaba bazivuye bitwumva naho bitaturaba nyene ya ndazi ko nkuko mama mubikunda bakunzi ba DFTV na cyane cyane kigano Rap and Stories Room kintu cyacuma cyangwa mwumva mudundo no musi ndi kumwe na mwami wayo kubona Quelos Upendo akubwira ati ya ni yaga cyane ya byose biwe nuko yemera kumbure ndagenda guhe beat ya ati none biruvuga ikirone muri beat na ya kuhusu muhinga by'imacura abo bampera ka beat nkambe ndizunguriza umutwe yo check sound hey let's go ndi kumwe na Ela Daddy Gipara
iruhande mbona Quelos mufara hari uwo bita ntari tagira amenyo ay twumvirizo yo mujama mwumva ingena rapper yini freestyle iyo beat yumva gute musore chana Face on the floor, iyi beat irasara ndayumvira agenda ikata iramanuka iduga iraza ni Oscar y'umwimerere nawe ndakwemera mutama let's go man yo nanje ndakwemera ntugire ubwoba twashitse muri DFTV niko na gipara pamoja yitwa gipara ariko afise imishatsi n'ukuri arateye isoni uriya bamwita ntare nta mistari yanditse tuza kuririmba ngaha uyu munsi tugira freestyle gusa numviriza sha tonde yaman come on bro kuri mic ya DFTV turi kumwe turi benshi kandi cyane gose Face on the front kama dawa yambaye amanoir yambaye chapeau kuri mic aratwemeza gose abatipe ngaha ngo yeye bemera bavuga batabara peri ni beza bara pass from Burundi turabana bimana turambitanga yo numva navuga mu ndimi spring pedic me bombe bright skin na old favorite everybody's gone ndagarutse mu rurimi rw'iwacu ruba gwita kirundi umviriza gipara yari yatanguye gukamera none agafone arakabitse mu mufuko sinzi karateye isoni nico gituma kanyegeje uyu mujama nawe guma kumbe naco kabaye ariko mbona iyo carte ni ya desa blaza skopane chendeleye blaza fresh kabla kawa kama ngaha twese twamaze umwanya kandi tari muto twaje kuvuga ibyerekeye rap ngaha iwacu in our country Burundi turabarapa kandi bavuga gospel mbeda kandi na pop kandi turi kumwe n'abantu ngaha ndabemera Face on the front ubundi mu brother hajya cameraman cameraman where's the WhatsApp man put your hands in the air yo put your hands in the air kama kawa kama dawa kumba kabiti karaheza ariko numva noguma mvuga yes bari kubera Face yes n'abantu bagaragaje kubikora neza mbese n'abantu twakoranye neza mbese banaturirimbiye neza cyane turabashimiye nka DFP yose barapiye badukoreye umuti ugira muganza ati birashushe cyane ibintu birakomeye cyane ushaka kutwongerera kandi nashitwaye yes reka nashitwaye man nawe twongera indi nashitwaye wape biti twe tuganirira muri beat yo yes let's go naka kabiti numva kameze neza cyane nukuri kose jewe nukuri ntacyo kantwaye ariko mfise ubwoba ko gihava gicikira hagati bataraheza kwa registra blaza ubivuze ko iki kandi we nturi umurapa niko naganira na don't worry maniga don't worry nugicika turabandanya ndi kumwe na El Hadadi bapanemera ngomba duha ibintu no kuri mai sinzi kwarapa sindamwumva jarapa sindamwumva idakora sinzi uko akora sindamwumva uko akora ariko reka ndamuha umwanya yigurikirima nije mvuga ibyo tumva kugira unyumve ndashaka kukumva man sanzu uri fon sanzu uri down sanzu uri kabla tumushienda kwaka ni jambo ndabiro muraperi hirya hariya yo burya mu kirundi barajyamaze ngo hari bara ritabera imbwa uyu mujama akora ibindi bintu bitajanye n'umuziki ntumushire mu mutego blast naswe ni calme instanta yo check sound uriya mujama mbega ko aguma ntwenga noba nisovye ko canke noba nigize ko yagutse amenyo y'icuma nashaka kuyanyegeza yo jewe ico mbona umujama araberewe ayo menyo sigwawe blaza no kuri no nigitenge na yo nimwibaza n'ubundi n'umujama yirabura ari inyuma ya kamera bamwita sindamwibuka izina blaza wewe bumwibuka mbega jewe sinomwibagira twariganye tukiri muri primaire twariganye twaragendana akorana yari umutipa deranje yavuga menshi cyane nashitsa ndamwemera ndavuga arashoboye rahira yakora kaka beat karaheze niga
kumbe karagace bw'uraza none tugeze ngaha nta kundi Yaman Onita Quelos Mufal Blaza Kibra breda Oh na 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 Vira kusema ke Now Yo What's up coming on my top Twarapuye muri biti zigenda bukebuke nukuri nabiye bwana star Hey iyi style Yo umujama ciyagabanya volume nimba yumvise bisatira cavuga ngo reka tugeze hano kuri hari umujama tanguye kumutelefona agipara Hey Blaza nendele amanisendere nendele amanisendere nyenene kumutwe none sinzi gituma sinzi kubenda vy'igitsure kandi reka mpebere mu petit frère abanzacishe ko gatane bo okay iryo bara wambaye kwishapo sindarizi uko bagita ariko ifime ni noir kandi wambaye ishenete mwizosi wambaye umupira wa noir ufise blabla wambaye agasaha keza wambaye ishenete nziza wambaye amabage brother wacu nawe hano agira amaboko guca bifata kundara abasinzi byacatse no gukora n'umunigara by'ubushenda mwemera arashoboye nda bananye Ega nuganwa kandi mbona ubwana sinzi sinovuga kuko ni twese tubufise nta muntu atagira ubwana aba yabo moye Yo reka ndakongerereza icyiyumviro buryo utagira ubwanwa ugire yo nari nibagiye bagita ubwoya ku gasakanwa niho ubwanwa buri ntuburonderere ku gisusu narabivuze muri ya ndirimbo yitwa Sipendi Ujinga mbega gwo buyibuka blaza wari wambajijira ibara giye inkofero nubwo ndayambaye n'ukuri nanje ntajonzi ariko iyi ni black iyi ni white iyi ni black sinzi ibindi ntumbaze byinshi kuko Mungajwe nivyo muvuga mutazi ibara ry'inkofero mwize primaire iyo ni kaki za uniforme mwambara mukiri bato wibuke hadari twize hahandi ku musozi twize hejuru nitwari kamanuke ngaha hasi abatwigisha ibintu byo kwiruka no gukina no kurima no kugenda no kuduga tumanuka batwigisha ngo data na mama bagiye gukora bishitse mu muji dusanga bobo ntibagikora Skia blaza haro tujama tuntangaza twirirwa turantuka ngo je sinzi kurapa freestyle mbega ibi nivyo banyandikiye canke ndabibona ngaha ndabivuga live uyu ni Quelos Mufalme nubwa mbere duhuye reka ndamuhukuri yanyumvise muri hitamwe mu ndirimbo nyinshi hitamwe ingoma ziwacu na moja n'izindi nyinshi ntavuze blaza wumva gute kuri freestyle ntabwo numva ndi gado pon yo nagipara yama bivuga muri indundi na kama yene fareka meswedeka and still from the body stand up we number kids pana come chani I'm a rose can when they can flow izinende mezi wacu muri Jamaica nimumbaza ibyo wacu and come up Yes guys reka tubashimire ko twakoranye neza cyane ibintu byiza mbese cyane umuriro watse muri DFTV +257 yapo ni kwa huyu mzika tunapomalizia kipindi chetu cha leo cha Rap and Stories Room tukiwa pamoja na vijana hawa bwana nimefly sana na joyo cyane uyu ni umwanya bwana kameramani nuka tena kanu na kama nziza cyane cyatuma ntica hiyo gira mugenzi wacu ibintu birakomeye cyane byari bishushe yes tubashimire Bifes on the floor wagerageje kuza nikindi gihe tuzokwifuza twaze kuzotwita Quelos Upendo iyi ntebe ndayikugabiye Bifes nari muhaye ubwa mbere ariko no munsi wanashimye ya ntebe yawe igarutse ko ntafe ku munsi nzo gutumira umbeshe nawe nakantu mwumva ngo ngaho nzogaruka kabisa yes reka ndabashimire bakunzi ba DFTV amwadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera shimire n'abatumire banje shimire na mugenzi wanje Ntare Province ari kumwe shimire na Mwanya director Jamal El Haddad bringi zake yes natwe turabashimiye mwagize neza kuduha kano kanya mwagize neza kumpuza none umusore ndamwumviriza no munsi ndamubonye live ndibaza nawe ntaho twari bwahurire arabizi ko taho twari bwahurire essentiel nuko nyene twagyoheje ibirori twagerageje kuryohera abanyagihugu bari baradukurikirana hama ebana keep it up brother
5 kama dawa je vraiment niguu yanje yeah niguu yanje na hari gihungu vraiment yeah man arapura neza sana freestyle na the players kama kawa yeah murakoze cyane naho bogira subscribe kuri DFTV ntacho vyinshi DFTV. Tunda juhudi.